udasanzwe wo kwibuka umuvukanyi wacu Samova Mixi. Twabuze tutase twese tuvyaguruke musteri canke ntaco bitwaye, ariko turibuka umuvukanyi wacu. Nyimba umuzi urashobora gufata umwanya w'umunota umwe twibuka umuvukanyi wacu twifatanije n'umuvyeyi wiwe mu kababaro kiwe afise. Nyimba mwaragendanye, nyimba mwaricaranye, nyimba mwarasangiye, ariko uyu mugoroba wibuke yuko atari kumwe natwe, kandi natwe ariyo nzira dufise, kandi atawe uruzorusimba. Nacho bitwaye nyimba usoma, nacho bitwaye, nacho bitwaye, nacho bitwaye, ariko Imana iragukunda. Reka tuyishimire uyu mugoroba ko yabikunze twebwe tukaba turi bazima. Mwami turagushimiye uyu mugoroba ko atawusa nawe, turaguhaye icubahiro. Batugize bazima, nacho bitwaye, nacho bitwaye. Reka ukomere Imana yawe yakugize muzima amashi, reka uyikomere amashi menshi cyane kuko yakugize muzima. Oya nyimba uriko uramaka museri cyangwa agaki, nuko yakugize muzima uyu mugoroba. Reka umukomere amashi uwo mwami. Reka rero abaririmbyi turi kumwe, abaririmbyi turi kumwe ba gospel, turashobora gushika ngaha turirimba indirimbo imwe, mwese mwicaye turiko twibuka umugenzi wacu twabuze tutase, twifatanije n'umuvyeyi wiwe Mama Salimu. Pianista arashobora gushika ngaha. Nacho bitwaye, nacho bitwaye, nacho bitwaye. Isi turi ingenzi, ivyo wagiyemwo vyose nacho bitwaye, nacho bitwaye. Ituzongera kubabara, tuzoba dushiza amarira, tuzoririmbira, tuzoririmbira ijoro indirimbo, indirimbo z'abahiriwe.
amashyi menshi cyane imana yawe. Urashobora kuyongera amashyi iyo mana yakuzigamye. Turabashimiye cyane, turabashimiye cyane abo twari kumwe uyu mugoroba, kandi turashimiye cyane n'abandi bariko barakomeza kuremesha mama Samova, kandi turabashimiye. Kandi nacyo dufise twovuga uyu mugoroba kiretse gushimira imana iyo yatugize bazima. Turayishimiye rwose, tuyikomera amashyi cyane. Imana ibagirire neza uyu mugoroba mwese. mu kubandanya rino joro ryo gushobora kwibuka Samova Mix irakoze iga, turahamagaye band yari ya kreye wenyine bari basanzwe banaririmbana, band ya Samova Mix mushike ngaha. Ni band yasize akreye, yari yakreye, barakoranye ibikorwa bitandukanye byinshi. Band ya Samova Mix bagendanye igihe kitari gito, bakoranye na byinshi. Okay, turashimiye cyane Amicado Musician yorganije bino bintu kugira ngo umuryango wabuze, ni ukuvuga no guhozanya amarira. Iyi ni band Star Band twakoranye imyaka myinshi cyane, twakoranye ibikorwa byinshi cyane nawe Samova Mix. Twari tuzinanye cyane, twasangira kabisa gahiye. ni ukuvuga yuko bavuga ngo udasize umwana asiga umugani, kandi Samova Mix arasize umuryango utari muto. Hajya umuntu ntazi amaherezo yiwe, ariko iyo usize n'umwana hajya hari ikintu Imana iba yarateguye, nawe yaribyaye kandi nawe azobyara n'abandi. Nawe niyigira amahoro, natwe abasigaye twirimbure. Isi niko imeze kandi ibi ni kuri twese. Murakoze cyane, ibisigaye nabyo turabana muri kano kanya gato dufise, turagakoresha umwanya neza. Imana ibahezagire cyane. Gatoya nashaka gupresiza ikintu kimwe. Iyi band mubona ngaha yari y'umuhisi Samova Mix, ariko murazi ko hari haheze iminsi, ko batabizi hari haheze igihe Samova Mix ataririmba. Ariko iyi band ni band yari yaha uburyo, yafasha mu mpanuro, yaha ibyuma byiwe ko yarafise ibyuma kugira ishobore kwibeshaho. Rero itungana uku, hariho benshi batashoboye gushika ngaha, hari abari mu gihugu cya Kenya, abari mu mahanga, hariho n'abandi bafatiriwe kumva zitabavuyeko.
cyangwa ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira kaze kandi ushavuye kubaho ukumva ntacyo bikikumariye ukababara nshuti birakunze cyangwa ukanguka ukicara ku gitanda cyawe ubitse umutwe mu biganza urira rwose cyane ushavuye kubaho ukumva ntacyo bikikumariye usukiye bacuti tunyuramo biruje nshuti z'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatuma uteshuka ngureka imana mana igahemuka tuyizera gusezera kuzabana nawe no mu bihe nk'ibyo isezera ryayo risa naho ritinda ntabwo bizahera tuyizera nyuramo biruhije nshuti n'iby'igihe gitoya n'ibihoraho ibigatume uteshuka ureka imana mana irahinga tuyizera indirimbo ni ya Samu, indirimbo twakoreye Samu Mabitsi. bakabisagariye ibikorwa byiwe byiza bimuherekeze impamvu zari zinyegeye yarazinyekuye yatanga atita nk'irigitama ntiyari umugabo niyo
gatotora karatwubatse kubako kwaruka isamu niwiruhukire Musos mês bava munda uma coisa tão que igual tu bagira se poi perché como não saberá manaro que é que se só cuidará yarafashije benshi muri nahangwa tutibagiye igihugu cyose tutibagiye umukuru wiwe Stanley musaza icyamira amahoro Okay, murakoze cyane start band music hanyuma igikorwa twakora music karaoke niyo twatumaze ibihe dukorana hirya no hino akazi kacu ni karaoke niko kazi kacu dukora Imana ibahezagire cyane twatwara program mwanya muremure kadusubize warafise program murakoze amashimeshi kuri ino band duseka tubongerera ni mashimeshi murakoze cyane dushimira umuntu wese ari muri kino kibanza uno munsi twaje gusezera bwa nyuma mugenzi wacu inshuti umuryango ari we Samova Mix ariko imbere yuko tubandanya mu nkundire dukomera amashimeshi Imana impamvu mvuze ko dutegerezwa gukomera amashimeshi Imana ni uko nizera neza yuko muri kano kanya Samova Mix ari mu bwami bw'ijuru dusuye kandi dukomera andi mashimeshi Imana nuko mu nkundire rero twakire umuvyeyi canke mama amuvyara wa Irakoze Ig abenshi bazi ku izina rya Samova Mix aze hano imbere atubwire bimwe mu byaranze umwana wiwe ari we Samova Mix
twese dufise ibyo twibukira ko Sam of Mix, ariko wewe aramuzi cyane gusumba. we yamutwaye amezi 9 arashobora kumusigura gusumba uko twebwe ubwacu twamusigura. ariko ico tuzi coco nuko yari intwari, yari rukundo, yari afise urukundo rudasanzwe. kandi ico twizeye nuko ibibondo vyiwe biri hano bigiye kumera neza nkuko umuvyeyi wiwe yavyifuza. amashi menshi ku muvyeyi wa Sam of Mix. Imana yatuzigamye uko kugira ngo tube turi uno munsi ni kubw'Imana. rero ndabinginze kumera amashi Imana. yego ntarandiriye jewe ndi mama wa Salimu na wa Sam of Mix. kandi mbanje gushimira abantu bose bari ngaha, abavukanyi ba Samu, abana biwe, umuryango wiwe, abari ngaha bose, abo bakorana ibikorwa, ndabashimiye cyane. Imana ibampezagirire. ibyaranze Samu of Mix, yarabaye umwana nk'uko abandi bana bose babaye abana, hanyuma arakura araja mu mashure. Imana iramuha ubwenge. Imana yari yaramuhaye bwari ubwenge bwinshi cyane. ni nacyo gituma nibaza yuko n'ubu bintu byiwe by'umuziki yashoboye kubirangura mu bwitonzi no mu mahoro adasanzwe. ko Salimu yari umwana agira 3, agira 4 abana biwanje. imbere yiwe hariho abana 3 bayigeme, kandi ndashobora kuhagurutsa bamwe mu bari ngaha bakaza kumfasha kugira ngo tuvuge ubuzima bwa Sam of Mix yatuvuyemo tutase. kandi ikinezereye cyane nuko yarangije amahoro urugendo rwiwe, ubwo twese turiko turacamwo tubandanya tugana Siyoni. rero mbanje gusaba abana b'abari ngaha bavukana n'abishwa biwe n'abana biwe baze hano bashigikire, kugira ngo n'umuntu wese abone ko Samu yari afite umuryango, asize umuryango, asize abana bashika 6. murumva ko Imana yamuteguye, yamuhezaga, yamuhaye umugisha. kuko hajya ku isi ikintu kiruta ikindi ku isi ni umugisha w'ikibondo, ko ntawe umuntu nkamugurira abantu. abana biwe baze hano mubabone, hanyuma n'uwo muzoba uhurira mu ibarabara mu nzira kavuye ku ishuri kadirimba, muze mumenye ko ari abana basizwe n'umugenzi wanyu. rero basizwe na Sam of Mix naba mukuru mukurikira ubundi hari n'umuhererezi rero asize abana 6 murababona. icyo nabasaba nuko mubashigikira, mubafata mu mugongo, mukamenya ko ari imfubyi z'umugenzi wanyu. rero bavukana bamwe ntibashoboye gushika hano,
ariko ndazi ko hariho bamwe bamwe bari hano boba byanguka bakaza hano ndabibasabye. Uyu rero nuwo Umuvyeyi akurikira uyu, abandi nabo kubera imyiteguro barimwo ntibashoboye kuhashika, ariko bariho bakuru b'uyu. Rero ndabashimiye cyane kuri iki gikorwa, kuri uyu mugirwa mwagize wo gusezera umuvukanyi wanyu, kugira ngo natwe mutubonereho, kuko n'ukuri arasize umuryango kandi umuryango we turamushigikiye. Icyo nabaremesha ko nuko namwe uko yarangije urugendo rw'amahoro, namwe muze murangize urugendo rwanyu amahoro, kuko mu isi si wacu mwese murazi ko turi ingenzi. Rero nabahanura kwiyegereza Imana cyane, mu byo mukora byose mubikora mwegera Imana, kuko Umuvyeyi mu mezi yiwe ya nyuma yariyegereje Imana, yarabibashije. Kandi n'ubwa mbere murazi neza ko rimwe rimwe mwaramubona aja mu gisanisho. Rero ndabashimiye, nta byinshi nobabwira ibyaranze ubuzima bwiwe. Yarize amashure arayaheza, hanyuma aja muri iyo miziki yiwe, murabona ko arangije ari muri iyo miziki. Hanyuma ndabifurije amahoro y'Imana, mugire amahoro. Amashyi menshi. Dusubire kandi dukomere amashyi menshi umuvyeyi, abo bavukana eka ndetse n'abana asize, mukoma amashyi menshi cyane. Twese ngaha icyo twizera ni uko bano bana asize ubuzima buzobandanya bumera neza, amashuri bazobandanya bayiga, kandi atakintu na kimwe bazokwigera babura, kuko Samu yasize inshuti, Samu yasize abagenzi, Samu yasize umuryango. Nimba uno munsi twese twakoraniye hano ni kubwiwe, ndashaka yuko umuntu wese ari muri kino kibanza bano bana tubabone nk'abana tuvukana, bano bana tubabone nk'imiryango yacu, ntihagire ikintu na kimwe bazotuburana. Abemeye yuko bagiye kubikora dukomwe amashyi menshi. Ese nuko rero yari umuvyeyi wiwe yareka aratubwira bimwe mu byaranze umwana wiwe ari we Irakoze Ig, abenshi bazi ku izina rya Umuvyeyi, aho ku munsi w'ejo niyo tuzomusezerana iteka hariya ku itongo ry'abapfuye ryo ku Mpanda. Kumbura umuntu wese azoba afise umwanya ejo arahawe ikaze kugira ngo dushobore kumusezerana iteka. Nuko rero mu nkundire twakire umushinga nahe Didier aze hano kugira ngo atubwire ibyaranze Irakoze Ig canke Umuvyeyi ku bijanye n'umuziki, naho kuko murabizi yuko akazi kiwe kari ak'umuziki, yahora abeshejweho n'umuziki. Turaza kumenya byinshi ku mure ryari yatanguye umuziki, uko yabyinjiyemo nuko yagiye arasohora indirimbo. Dukomere amashyi menshi umushinga nawe Didier. Ewe ku batanzi, nitwa Didier Bireremba, abandi umukwe wa mama Salim. Numva yuko Salim ari inshuti ishika. Jewe natanguye kubona Salim kera yiga nkora akazi, hanyuma yari umwana akerebutse, yari umwana akundana, ndetse si umuziki gusa, yarakunda no gukina inkino nka umupira w'amaguru. Hanyuma ikindi namubonera ko iyo aje nk'Imuyinga, agenda akorera Imuyinga, yari umuntu akunda gutanga.
rero Salimu yavutse itariki 26 z'ukwezi kwa 11 mu 1983 avukira Muyinga mu bitaro bya Butare Muyinga. Yakigwa nk'uko abandi bana bakigwa n'impundu, arakura aragera aho atangura amashuri nk'uko umuvyeyi wiwe yari asanzwe ari umurezi, kanatsinda niyo ashobora kureka umwana wiwe ntaje mu ishuri, aca atangura kuri ishuri ritoyi ry'Imuyinga, agigako kuva mu 1991 gushika 1994, aho yize umwaka wa mbere gushika mu mwaka wa 4, hanyuma yunguruza i Bujumbura muri quartier 2, arahiga naho acahiga umwaka wa 5 n'uwa 6, aca aramenya konku nk'uko umuvyeyi we yari yavuze ati Samuel afise ubwenge bwinshi. Ukuri naje ico kintu ngeze ku buhamya, Samuel afise ubwenge bwinshi kandi Samuel yari afise impano. Amaze kumenya konkuru national, yaciye agenda kwiga aho bita Iburengo, arahiga uw'indwi gushikana mu 10, hanyuma ahejeje uw'10 niho baca bamusubiza kwiga aha mu gisagara ca Bujumbura kuri Centre d'Humanité. Arahiga kandi ico nongera ko ntiyigeze adubura n'umunsi wa rimwe, yigeze asibira. Ahejeje Humanité, aho rero nanje narimwo niko ndamubwira nti tabaranya wigi kaminuza. Nobabwira ko ijambo yanyishyura akishyura n'umuvyeyi yavuze ati nzoyiga mugabo ndafise kaminuza ntegerezwa kwiga mbona imbere yanje. Iyo kaminuza nayo si yindi, aba bari ngaha bamye ngaha bayivuze, yaciye aja mu muziki, arabica biracika, araririmba neza. Hari ico gihe aja mu vyerekeye kuririmba hari mu 2004, yaciye aja muri mu mugwi bari kumwe n'abitwa Bayakuba, murabazi. Hanyuma acaririmba indirimbo yabaye rurangiranwa aha mu Burundi wacu, kandi iba rurangiranwa nk'abari batereye aho hirya mu gihugu kibanyi mu Rwanda, barayikunda. Rero nkiri ngaho nagomba ndababwire igituma tuguma tuvuga yuko arafise ubwenge. Niwe muntu wa mbere muri ico gihe muri 2004 hariho ikiza cari casaze citwa sida. Abandi bibwira ngo ariko aravuga ngo kiradodora, ntibari bazi ivyo arivyo. Mugabo yavuga ati nimwirinde ngaho kiraje kuko kiradodora. Urumva yuko yaraciye ubwenge mu guhinyanyura umuziki. Aho ntiyagarukiye ngaho, yaragiye mu bihugu byinshi, aragenda muri za Benin, aragenda mu Rwanda, aragenda muri Cote d'Ivoire, aragenda muri Guinée n'ahandi henshi. Niho yatahukana agashimwe muri 2006, agatahukana ari mu gihugu ca Benin. Rero aho hoho yaciye agira ibitangaza bidasanzwe kubera yararirimbanye n'ibihangange nk'ibibondo vyiwe ntavyo vyigeze bibona. Mugabo nka twebwe twarutse aho hambere twarabibonye, nk'abantu bitwa ba Alpha Blondy, ba Lucky Dube, ba Manu Dibango n'abandi. Aho yarakiri muto n'ukuri kandi yararirimba abantu bose bakaryoherwa.
rero nk'uko umuvyeyi yarababwiye asize abana 6 kandi Imana yamuhezagije imbuto zose, yaravyaye aravyagiza avyara abahungu n'abakobwa, yavyaye abahungu 3 avyara n'abakobwa 3. rero nkiri ngaho nagira nabasabe uku muri ngaho muntiza amashi dukomera Imana amashi kubera ivyo yaduhezagije umuryango wacu. Nk'uko umuvyeyi yavuze ati umwana si umwe, umwana ni Uburundi, umwana ni wa twese. Nagira nsabe nanje dufashanye turera aba bana, turere ibikuru. Nongera nsaba nti uzorengana ku rugo kwa Mutamakazi ahace amukomishwashwa. Abashima cyane gose ingene umuvyeyi yavyifashemwo igihe twagira ibyaha. Abashimira umwe wese mu bari ngaha, mu baririmbyi, mu babanyi, mu nshuti n'abagenzi ingene mwatubaye hafi. Abari ngaha n'abatari ngaha mubatubwiriye muti mwarakoze cyane, muragahora gutyo, natwe turasubiza mu ndumane. Nongera nshimira abaganga batubaye hafi bakadufasha ukuntu yaramerewe. Rero ikindi nagomba kongera ko nuko ejo tuzomushingana iteka, tuzotangura umunamira umusezera kuri morgue ya Prince Rwagasore isaha 2. Abishoboye atufate umugongo, hanyuma tuzoba hajya tuca tugenda ku ntatemwa kumushingana iteka. Kuri ubwo nagira nk'umuvyeyi nkebure kuri umwe wese uko turi ngaha, ku vyabaye canke ibizoba, tuzohore twubaha twubahiriza zina umuntu wese ashengeye, aba ari kibondo canke umusaza canke ari umuyabaga. Tuzokwame twubahiriza uwo mugirwa w'abasokuru. Nkaba mperaheje shimira abateguye iki giteramo, abashimiye wadufashije gusenga, abashimiye n'abari ngaho bafata amasanamu, abanongera nshimira kandi umwe wese uca ariko arihereza kimutembe neza. Imana ibahezagire, ibongereza aho mwakuye. Murakoze. Amashi menshi. Yes, nuko tudatevye nababwiye ko Sam of a Mix yari umuririmbyi, hari indirimbo yakoze zakunzwe none munsi zigikundwa. Nashaka rero munkundire tumutiza amashi ugiye kuza hano imbere. Yaririmbanye na Sam of a Mix ari kumwe na Yakuba, indirimbo yitwa Kiradodora. Mwese murayizi, mwese mwarayikunze. Dukomere amashi menshi witwa Ednaki yari mu mugwi umwe na Irakoze Ige canke Sam of a Mix hamwe na Yakuba. Indirimbo nyinshi bakorana baba bari kumwe, mu mukomere amashi menshi cane.
bose mugapana ibi mumbabarire Sam ndamuzi kuva mu 2003 Sam ntiyari umugenzi gusa w'umuziki. Sam yari umuvukanyi kuri jewe. Sam yari amaze kubona umuryango kuri jewe. Nukuri Sam twaciye mu bintu byinshi kugira nshike mu bintu by'umuziki. Ndabizi yuko niwe n'igihe yaza kubimbwira sinumva yuko byakwera je nshobora kuririmba kubera sinari yuko nshobora kuba mfise iyo ngabirano. Ico gihe ndavyibuka twari twicaye ahantu twakunda kwita kwiwe muri Neseze. Ico gihe araza arambwira ati urabona ubu tugize iminsi turiko turaririmba twashaka gusaba turirimbane na Ntuze na Yakuba. Hamaca ndavuga ati okay nta kibazo, mugabo sinumva igituma. Arambaza ndamubaza ati kwanza tuzoririmba ibiki? Arambwira ati tuzogira indirimbo yitwa Kiradodora. Mvuga ati sishaka gukora ikintu n'ico sinumva n'ivyo uriko urambwira. Atambwira ati ico Kiradodora ofete urabona sida yabaye nyinshi kandi la seule manière yo gukoresha gupasisha message nuko tworaba ingene duca ku ruhande ku buryo umuntu wari wese yumvirije yumva uburyohe bwayo, mugabo twe tube tuzi yuko ariyo message kirarengana. Hama bazoba ari concerne bazobitahura, urinda kwikingira azokwikingira, muga message irinda kuba. Twarabikoze indirimbo iraba succès idasanzwe ku buryo naje sinavyumva kubera kugeza iyi saha ntuse duciye Kiradodora nyari Kiradodora nyene. Nukuri munyihanganire amajambo ntapanze neza mu mutwe sindi sawa, mugabo ikintu ushaka kuvuga nti gushima. Ndashimira Samova Mix n'Imana yashoboye kumuntiza akanya gatoyi akagaramaze mugandazi tuzubira guhura. tugomba ducishe ku gato ko turabona etinake na refresh abantu bose ngani bari refresh twamba tugire Kiradodora akantu gato gusa twibuke Sam ko iyo ndirimbo twese yatwose ku mutima. umuduga wacho basawucaraka
mawe cyaraje kirahamagara ntuzewe ndikausha kirasubira ntuzewe ndinubira ngo kiratotototora 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 kiratototora nicyo gikoko basha ngo ntikimenya ngo abacatwaye basha maze ngo nayo twebwe basha twaragihinyuye ngo kiradodododora 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 kiradododora cya gikoko mama we cyaraje kirahamagara ntuzewe ndikausha kirasubira mama we ndikausha kiratotototora 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 kiratototora cya gikoko mama we cyaraje kirahamagara ntuzewe ndinubira kirasubira ntuzewe ndikausha kiratotototora 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 kiratototora Yes, Samo Hamisi tuzokwibuka igihe cyose. Yes, murakoze cyane. Merci beaucoup. Nagaciyemo. Merci beaucoup. Dukoresha umwanya neza duhamagare abo muri Amicale des Musiciens du Burundi kugira ngo nabo nyene bagire ico bashikirije. Usanzwe arongoye Amicale des Musiciens Kwizera Freddy Bright yabaye hafi abartiste benshi none munsi akibikora. Uyu niwe arongoye ishirahamwe y'abaririmbyi bose bantu mu gihugu c'u Burundi. Nta muririmbyi ashobora kugira ikibazo, nta muririmbyi yogira ikibazo ngo ntaseruke. Ndashaka tumukomere amashi menshi. Yitwa Bright. Ego mwiriwe mwese, amahoro y'Imana abane namwe mwese turi kumwe hano. Sinzi ko mpava ndumva ibyo mvuga byinshi kuko byinshi babivuze. Ubuzima bwa Samova Mix mwabyumvise, abari hafi yiwe, abaririmbyi bakoranye, reka n'abacuraranzi, ibyo yagiye arakora byose twogira tuti ni Imana yimushyizemo, ni Imana yamudushize hafi yacu. Mwumvise ko yagiye afasha benshi. Jewe twarakoranye bakiri mu mugwi wa Seyi. Icyo nomuvuga ko nokongera ko nuko jewe ntigeze ndamubona ashaguriye umuntu n'umwe, sinigeze ndamubona afise umujinya. Ibintu byose muri ko muraganira yabikubwira ariko aratwenga. Ndibuka ko yakunda kumbwira, narakunda kuja imuhira iwabo. Ikindi yakunda gukora nuko yakunda kuba yorora. Ndibuka ko misi yose iyo duhuye cyangwa nyandikiye akamesaje yabwira ati burya uraza ndakubagire ya dendo. Mugabo sinashoboye kuronka umwanya wo kuhaca, ariko icyo cyagaragaza umutima w'urukundo abafitiye bagenzi we n'abo bakorana. Sinurandira mvuga byinshi. ahari Imana imugumize mu biganza. Abasize nabo ku rukundo yatweretse, ndabasabe yuko natwe twogwereka abo agiye asize, mama wiwe, abo bavukana n'ababana mwabonye. Azokwama yibuka ko ibyo yagiye akoze hano ku isi tutabyibagiye kandi tutazobyibagira. Murakoze cyane. Sabu uwifise ayizane hano tuyimushyikirize.
Umuvyeyi Ndayishimiye Bright Olivier. Bambwiye ngo nsome ibyanditseko, handitse certificat de mérite. Le présent certificat est décerné à Irakoze Ig Salim, professionnellement connu sous le nom de Sam Ovamix, un artiste talentueux, dynamique et créatif. En reconnaissance de son travail remarquable et exceptionnel tout au long de sa carrière, ses chansons ont représenté le drapeau burundais à maintes reprises sur la scène internationale. Nous exprimons notre profonde gratitude pour son engagement et sa contribution significative et constante au développement de la musique burundaise. Bujumbura, le 1er décembre 2023. Président de l'amicale des musiciens du Burundi, Bright Olivier Ndayishimiye. Merci beaucoup. Merci beaucoup. General Chabidondo, thank you. Alain Nova, merci beaucoup. Gitero Lax, asante. Mugisha Amir, wakoze. Davis Morales, merci. Nelinata, asante sana. Edna Ki, wakoze. DJ Zenobino, thank you. Ingo Live Band, iduga kuri stage ariko na Gitero agira icyo avuze. Merci beaucoup Hasco. Ndabaramukije mwese, ndabifuriza amahoro y'Imana abane namwe. Bigaragara nk'aho ari umunezero ubwo atari umunezero wuzuye. Kubura inshuti birababaza, kubura umugenzi cyangwa umuryango cyangwa kubura umwana ni ibintu bibabaza mu buzima. Ariko hari agakuru umuvyeyi we yambwiye niko kanezereje gusumba ibindi bintu byose. Umuvyeyi we yamutwaye amezi 9 mudarambwiye yuko Sam Ovamix Ige Irakoze yarangije neza urugendo rwiwe rwa hano mu isi. Kuba twaragira ubuntu kuba hano ku isi ni kimwe, ariko kuzorangiza neza hano ku isi nicyo kintu cya mbere gikomeye mu buzima. Abari hano benshi baramuzi Sam Ovamix, kandi buri muntu wese ku giti cye arafise ukungene amuzi, ariko njyewe ndafise ukungene ndamuzi ku giti cyanjye. Hari ijambo nagira mbwire abantu bose bazi Sam Ovamix. Bwira umuntu hagati muri mwebwe mwigeze kuba muri kumwe muratera inkuru mukamarana isaha yose utarabona amenyo ya Sam Ovamix atari karatwenga. Umuntu yoza akambwira ko Sam Ovamix atamuzi ari umuntu atwenga kandi atwenza atera inkuru. Yoza akambwira icyo kintu by'ukuri ko Sam ataramize uko. Uyu muntu abo mu beshuta buba benshi mbere yuko mananye kanangira icyo nkotse. Jendi mukira ku Musaga, Sam Ovamix no ku Musaga, Fete Kinanira, byose byubake kera byari byubake kuri zone Musaga. Sam Ovamix ndamuzi umuntu yamaye indaro, nageze guca mu bibazo, hari abantu bashaka kungirira nabi mu nyuma, arambwira wowe uri petit frère, uhungira iwanje. Twarabanye nawe amezi arenga 2 mu nzu iwiwe. Sam Ovamix yarangabiye impuzu zo kwambara, narize kwambara biciye kuri Sam Ovamix.
abanje kunyambika apana kunyereka ngo ndakwereke mu isoko ugenda ugure, arampereza impuzu uti akira genda wambare izi zizokubera. Nimba nitwa jewe uyu munsi video ya mbere nabaye muri Some of Mix yayinjijemwo, twarakoranye indirimbo yarakunze tara iri muri jewe, yari umuntu akunda gusapotinga buri muntu wese afite ikintu Imana yashize muri we. Yarandonda arambwira ati narakunze tara iri muri wewe, ngwino undirimbire refresh cyangwa chorus y'iyi ndirimbo. Hama iyo ndirimbo yari yo video yanje ya mbere kujya ku masanamu Some of Mix yayinjijemwo. Aranyambika impuzu, yaramfashije ibintu bitari bike. Burya hano kwisi tugenda abantu batuzi gutandukanya, buri muntu wese afite uko ngena bakuzi, ariko Some of Mix ahari ndazi yuko yambaye igitsibo, arambaye igitsibo, je yarangiriye neza. Ibyiza yankoreye ikintu novuga kimbabaza uyu munsi nuko nta n'ibice 50% by'ibyiza yankoreye nigeze ndamwishura. Nico kintu kibabaje. Tuze twigarire kwishura umuntu yakugiriye neza. Ahari ndazi ari heza cyane. Hagati muri twebwe ni benshi cyane afise ibyo yo yaradufashije, abo yinspiye muri music, arabo yafashije ibindi bintu byinshi bitandukanye jewe ntazi n'abandi batazi. Ako nimba ari ikintu yo yarakoreye mu buzima bwawe, ntuze kumushingira intahe mu bintu by'ibinyoma, ntuze gutahana ijambo, uze kumushingira intahe cyo yaragukoreye. Some of Mix aho uri ni heza, ndabishingira intahe uri heza. Some of Mix aho uri ni heza, ndabishingira intahe uri heza. Sinzokwibagira umunsi wampaye indaro, sinzibagira umunsi wanyambitse, wangabiye impuzu zo kwambara, umpereza ubuhungiro, umpereza umunezero. Ndibukumbaza ati gitero relax uvuye tamwi, mbega byagenze gute? Nanje byagenze nabi. Igihe cyose narara mu kabare, akangurira brochette n'akanyobwa, akambwira ati uri mwene wacu, nzogukunda nzogufasha by'ukuri. Some of Mix aho uri hose ndagushimira, ndagushingira intahe. Jewe ndibuka ungabira impuzu zo kwambara, ubwa mbere njya ku masanamu yo kuri televiziyo, abantu bamenye ubwa mbere nciye kuri wewe. Some of Mix ndagukunda cyane, iyo uri ni heza, sabira nanje nzogusanga aho uri ni heza cyane. Ndabizi neza, ndabyizeye, aho uri Some of Mix ni heza cyane. Some of Mix uri umucyo kuri benshi, cyane cyane kuri jewe, ndabishingira intahe ndanabyemeza. Wakoreye igihugu cyawe, wakoreye abarundi bose, twese turafise ideni ryawe. Some of Mix, Some of Mix, Some of Mix, ndagukunda ndagushingira intahe. Imyaka yanje nzobaho hano kwisi, nzokwama ndagushingira intahe. Iminsi yose nzobaho hano kwisi, nzokwama
cyane ndazi uriko uranyumva aho uri ndazi uriko urambona imana ikomeze kuguhereza uburukiro bwiza warahezagiwe cyane uramana nje kuzorangiza neza usabire ku mana nzorangize neza Samova Mix ndagukunda cyane ndazi uriko urambona kandi uriko uranyumva impemu yawe iri muri kino kibanza ndagukunda cyane urabizi warakoze ku byo wakoze ku buzima bwanjye byose imana iguhezagiwe kandi ziyame ibihuharuro ko kugororoka mu izina rya Yesu Kristo amen.